Karibu ni ku Mibereho TV aho tuvugana utuntu n'utundi ku bijyanye n'ubuzima bwa misi yose tubayemwo. Mu misi iheze bibaza ko atanindwi iheze hari abantu batatu bashoboye kumbwira kubimenyesha. Hariho umwe twahuye, babiri baranyandikira barambwira ati none wewe Imibereho TV wayihevye? Ndababwira nti ntayo nahevye namba na gato, burya hariho ibindi bintu usanga ndiko ndakora. Rero niho mu gatondo nagize iciyumviro ndavuga nti reka ndabasangize ivyo ngize imisi nkora kugira ngo namwe munshigikire. Ndi hano mu gisagara ca Bujumbura, igihugu c'u Burundi, na cane cane ndiko menyesha abari hanze ko hariho abadukurikirana bari hanze y'igihugu, bari mu mahanga. Ndabatahije cane kandi ndabakunda cane, ndakunda ingene mukurikirana ibiganiro vyo ku Mibereho TV. Ariko abasanzwe bari mu gihugu ndi ngaha i Bujumbura, hariho ibintu nari ngize imisi ndimwo kandi natanguye namaze kuransa. Hariho amaproduit abiri ngize imisi nkora kandi yamaze gushika kw'isoko, na cane cane mu Supermarchés n'ama Alimentations atandukanye yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Produit ya mbere nagira ndayibereke. Produit ya mbere ni chips. Nibaza ko mubibona, n'ama chips y'ibiraya. Ngize imisi turahingura ama chips y'ibiraya. Ni chips ziryoshe cane kuri jewe n'abandi. Donc burya iyo ukoze ikintu urabwira abandi bakumviriza. Rero rapport naronse nuko ziryoshe kandi naje naraziyumviye zirameze neza cane. Rero ano ma chips murayasanga mu ma Supermarchés yo mu gisagara ca Bujumbura. Turacari mu gisagara ca Bujumbura gusa, niho hamwe hamwe tumaze kuronka amasoko aho tubitwara mu ma Alimentations n'ama Supermarchés yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Rero niwabona ino produit yanditseko E&L Business Services, ni entreprise, biri kw'izina rya entreprise dukoresha. Rero iri mu mugwi, donc aya ma chips ari mu mugwi wa snacks. Uzosanga ko ijambo snacks, musi handitseko potato chips. Aka gapake rero kagurwa 3,500. Ntibaze baguhende usange ngo handitseko 4,000, abandi 3 nangahe. Kagurishwa 3,500. Rero ntuzokwigera widoga ni wagafungura ukagaha kw'abagenzi, cane cane mu bafise ama anniversaire. Urashobora kunterefona, ndaza gushira nimero yanje hasi ngaho. Urashobora kunterefona ukagira commande y'ibintu vyinshi, aho n'igiciro turashobora kugabaniriza tukaguha ku mahera make cane bivanye na quantité ugiriye commande. Hanyuma produit ya kabiri ni Daddies. Bayita Daddies. Go nibaza ko muyibona. Daddies nayo iri mu mugwi wa snacks. Nayo iri munsi y'izina rya entreprise dukoresha yitwa E&L Business Services. Uzosanga ko urudome E na L tuvyita E&L Business Services. Hanyuma haranditseko rya jambo snacks. Snacks musanzwe yangloba ama snacks menshi atandukanye, kuko très bientôt tuzokora chips z'ibijumbu, chips z'ibitoki. Nico gituma uzosanga ko kuri byose uzokwamusanga ko ijambo snacks, hama musi izina gikiri indani. Rero aha musi hariko Daddies. Ni udutumbura tugumye kandi turyoshe cane, turagumye. Nico gituma nagira ndabamenyeshe ku bana, iyo utuguze, musanzwe turakoresha abakuze n'abana. Mu gihe rero woba utuguriye abana batoyi, uradushira mu mata tukabomba, hanyuma umwana mutoyi agashobora kudufungura neza atangorane. Kaze rero mubandanye mudushigikira, munshigikire. Nimwagura iyo produit uzoba ushigikiye E&L Business Services, kandi vyinshi tuzoza turabibereka hano
ku Mibereho TV rimwe rimwe naho dutanga ibiganiro bitandukanye rimwe birakenewe ko tuza turabereka n'ibyo dukora kugira ngo mubandanye mudushigikira. Ndashima cyane ingene mwama mukurikirana ibiganiro bica hano ku Mibereho TV, kandi ndashima na Bashasha ko mubandanya muza ko ndabona ko ababone babatera biyongera. Nukuri ndabishima cyane, Imana ibahezagire. Kuri Bashasha ndakwinginze kugira ngo ushondaho hepfo handitse ijambo s'abone canke subscribe, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, aho kazotuma ubona mu gihe cyose dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV, uzoca ubona notification ikwereka ko hariho ikintu gishasha hano ku Mibereho TV. Ndabashimiye cyane, Imana ibahezagire cyane.